Uburundi igihugu c'amata n'ubuki gifise ibibanza vyo kurata bitandukanye. Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi mu burengero bw'ico gisagara hakikujwe n'ikiyaga Tanganyika, ikiyaga gira kabiri kw'isi mu biyaga birusha ibindi bifise uburebure uja hasi. Ni ikiyaga gifise amazi atuje ashobora guhurumbirwa n'ingenzi na cane cane abakunda kwinonora imitsi mu mazi n'utundi tugenegene dukorerwa mu mazi. Ishamba cimeza rya Ruvubu naryo n'ishamba ryagutse mu Burundi kandi rikingiwe ririmwo ubusho bw'imbogo zirenga 1500 zikaba mbere ari nazo zihurumbirwa cane n'ingenzi zigendera Burundi iyo zishitse muri iryo shamba. Na ishamba cimeza rya Rusizi ririmwo uruzi gwisuka mu kiyaga Tanganyika ku birometero 5 muri iryo shamba nyene. Imbere yo kwisuka muri ico kiyaga usanga muri urwo ruzi Rusizi imvubu wohora uraratira ijisho. Muri iryo shamba nyene hari ubwoko bw'inyoni z'ubwoko burenga 350 zihaza zivuye mu bihugu vyo hanze bivanye n'igihe. Izo nyoni ziva mu bihugu vy'Uburaya nk'Ubufaransa, Ububirigi, Ubudagi, izindi nazo zikaba ziva muri Australia. Inyoni mukerarugendo ntizibonekeza aho gusa. Mu kiyaga Gwihinda kiri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi mu ntara ya Kirundo ni kiyaga bise ikiyaga c'inyoni Lac aux Oiseaux mu rurimi rw'igifaransa. Hagati muri ico kiyaga hari akazinga gafise uburinganire bw'ihegitare 12 kakaba karimwo inyoni z'ubwoko burenga 180 zihaza zivuye mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi cane cane vy'Uburaya. Intara ya Kirundo kandi ifise abatamvyi n'intambo vyo kurata bita intore. Iyo ntambo ikaba yibutse ingene ingabo z'umwami zigina zigatamba zivuye mu rugamba zihejeje gutsinda umwansi. Iyindi ntambo kavukire yo kurata ni agasimbo. Gatambwa cane cane mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi, cane cane mu ntara ya Makamba no mu Rutana. Ni intambo yerekana ububangutsi, impano, ubunonotsi, ubwiza n'inguvu z'umubiri abatamvyi b'iyo ntambo bafise. Intambo z'abarundi zifatiye ku turere tw'u Burundi sizo gusa wodondagura ukaruha. Ibindi gihugu c'u Burundi gifise vyo kurata buri musi na amazi y'amashuha. Ayo nayo uyasanga mu Rumonge aho bita ku Mugara, mu Gwegura mu ntara Kayanza, impande y'ikibira, kuruhwa mu ntara Cibitoke n'ahandi. Ayo mashuha abayahurumbira bavuga ko akiza indwara zitandukanye zo mu mubiri nk'ububabare canke imvune iyo ufasha akanya ukayishiramwo umubiri wawe wose. Mu ntara Rutana ibibanza vy'iratiro biharangwa n'amazi yisuka avuye ku musozi muremure ikarera bita Chute de Karera mu rurimi rw'igifaransa. Harubatswe n'ikiraro kiri mu kirere mu ntumbero yo kuraba neza ingene ayo mazi yisuka gushika hasi y'umusozi n'ubundi bwiza bwaho. Muri yo ntara nyene nawovuga ivy'ikarera ngo yibagire imanga y'inyakazu bita Faido Nyakazu, ikibanza c'iratiro naco nyene gihurumbirwa n'ingenzi. Isoko rya Nile mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi mu Rutovu niho hari isoko riri kure mu masoko yose y'ugo ruzi Nile rwa mbere rurerure muri Afrika, rikaba ryatowe bwa mbere mu 1930. Hafi y'iryo soko harubatswe ibuye ry'ikimenyetso bita pyramide muri rw'igifaransa, icatumye yubakwa bikaba bifitaniye isano no kubona ubwa mbere iryo soko. Hari mu 1930 umuzungu w'umudagi yitwa Dr. Burkhard Waldake, explorateur, umushakashatsi yari yibereye mu gihugu ca Misiri, acabona ajya amazi mubona harya yisuka mw'ibahari Mediterane. Acaratangara niba acafata ingingo ati jewe rero njyanje kurondera isoko ry'aya mazi kugira tore isoko harya nyamuzungu yagenze ibirometero bingana 6,700 n'amaguru. Acagira imyaka 4 ariko arahagenda, ciye yiha kubaka agapiramide gatoyi gasa na za piramide zo mu Misiri yarajava, acara kubaka hariya hejuru. Ikindi kibanza c'iratiro kidasanzwe ku Burundi abarundi n'abanyamahanga ni kibanza cerekanaho ingoma z'u Burundi zavukiye mu Gishora igiheta mu ntara ya Gitega. Tugera tumushemeze mu ruharamba, uri gihugu cifashe kubw'abana bibarutse. Tugera tumushemeze mu ruharamba.
ingenzi zihashitse ziratamarira abatimbo baziha umurisho bakongera bagatamba k'umudiho umwe w'ingoma atahandi uzozisanga atari mu Burundi. Kuva mu 2014 zikaba zafashwe muri kimwe mu bimenyetso ndangakaranga vy'ishirahamwe mpuzamakungu UNESCO.